Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Iki gice ni igice mbandanya ku bijanye na video ntashoboye kurangiza y'ukuntu abanyarwandakazi bakoreshwa mu nzira zo gutesha agaciro igihugu mu bikorwa bibi bigatuma abanyarwandakazi bagenda bata agaciro, ariko uko guta agaciro kwabo kukaba guca gufata n'Uburundi. Nari ngeze kuho mvuga ukuntu hari ukuntu ubu leta ya Kigali irungika abantu b'abanyarwanda b'abanyarwandakazi, ariko bakabaha ibyangombwa, bakabarondeza ibyangombwa by'Uburundi, bakaza mu mahanga guhiga abo leta idashaka mu izina ry'abarundikazi kandi ari abo banyarwandakazi, kubera ko igenda ibona ukuntu amahanga menshi yamaze kubahinyura, ubu bakaba bahisemo kuyitirira abarundikazi, kandi ikongera igakoresha n'abandi bana b'abanyarwandakazi bavukiye i Burundi bakurira i Burundi, kubera ko igihe abavyeyi babo bahunga batigeze babahungukana, nabo bana bakaba babandanya gukoreshwa n'ibintu ubu bizwi mu karere. Umunyarwandakazi ku by'ukuri agenda atagaciro, n'uwigiriye kuri business zisanzwe bavuga ati yatumwe na leta, n'ugenda guca ingero usanga bavuga ati oya urya ni ntasi. Ubu rero vyadukiriye n'abarundikazi aho baja bakagenda batotezwa bagirizwa yuko ari abanyarwandakazi, kubera hari abanyarwandakazi benshi bafatanwe ivyangombwa vy'igihugu c'u Burundi bari mu nzira zo gutata no mu nzira zo kwikundwa kaza ku badiplomate benshi bo muri ivyo bihugu babarondera ko kubamenesha amabanga. Ivyo rero ikintu je mbona kibi kuri twebwe abarundi nuko Uburundi ku vy'ukuri ntituzi ambasaderi zacu iyo ziri, turi muri ibi bihugu ntiwigera umenya aba ambasaderi b'u Burundi akazi bajejwe. Sinzi yuko barungikwa bakibaza yuko baje muri vacances, bazanye abana babo kwiga, baje kurya za pizza zizimbutse n'amakeki n'ibindi, ariko ku vy'ukuri nubwo ivyo bintu biba muri ibi bihugu ku bwishi ku giciro kizimbutse, baba bakwiye gutangura kumenya yuko baba bazanywe n'akazi gasumba, ndetse akaba ministers guko kwizerwa n'umukuru w'igihugu akakurungika mu gihugu cyo hanze gukurikirana ibiberayo by'igihugu ciwe no kukiro president kugira ngo igihugu ciwe kimenyekane neza. Aba ambassadeur baba bakwiye kuba abantu biyegereza abarundi baba muri diaspora, bakatumenya twese aho turi, ndetse bakihana umwanya wo kutugendera, ndetse bakihana umwanya wo kubaza abanyagihugu b'abarundi baba muri diaspora ibibazo nk'ivyo. Abazwi biyitirira igihugu c'u Burundi bakoresha documents z'igihugu c'u Burundi kandi bazwi neza yuko atari abarundi, ambassade ikabikurikirana abantu bakabamenya. Leta iyo ambassade irimwo nazo zikamenya iyo raporo, zigatangura gukurikirana wa muntu, kugira ngo wa muntu niyahindukira bimwe bamutuma akabishikako akica umuntu canke akica abantu, bikaba breaking news, bizamenyekane, ntibazavuge ngo yari umurundi ngo n'umurundi abikoze, ariko bazamenye bati twari dusanzwe tuzi umuntu yava n'ibikorwa bimugenza. Hanyuma kandi no ku barundi bazi abo bantu, ku vy'ukuri umaze kumenya nk'umuntu yiyitirira yihaye document z'u Burundi akiyitirira igihugu c'u Burundi, ntugashoke wiyumvira ngo kumbure ngo document zifise kubera korera leta ihiga abandi. Oya, hariho abazifise ku vy'ukuri mu buryo bwo kugira binyegeze uwo mwasa bahiga ntashobore kubaronka vyihuse, akarondeza izo documents z'u Burundi akaza ku mazina atarayiwe kugira ngo arabe ko yobabayeho na kabiri. Abo nabo ntubayoberwa, niyo muvugana uraheza ukabamenya, ukamenya ati akavuga ati aha nemeye gukoresha ibi byangombwa by'ibindi bihugu kugira mbeho. Hakaba n'abandi ku vy'ukuri ingeso zabo muri community aho mubaye mubibona ukuntu bifata, abo bakominikana byose bizwe. Ivyo rero ni ibintu bifitiye ingaruka mbi cyane igihugu cyacu muri rusangi. Kuri ivyo byo gukoresha abagore bigirira ingaruka mbi cyane twebwe abakenyezi n'abana bacu ariko baravuka muri kazoza nabo, guko burya
iyivukanye ibara iriraga umwana. Nagomba ndababwiza ukuri yuko ibi bikorwa byo gukoresha abanyarwandakazi bahabwa ivyangombwa n'abarundikazi batwiyitirira n'abana bacu nuko bizogenda. Ni ibintu bibi cyane. Abanyapolitike b'u Burundi nivyo baba bakwiye kwitaho cyane, nivyo baba bakwiye, nivyo biba bikwiye kubaraza ishinga bakurikirana. Baba bakwiye gukurikirana ubuzima bw'umurundi, baba bakwiye gukurikirana abari muri diaspora bajya baja kuba mu madiaspora mu buzima busanzwe. Baba bakwiye gukurikirana impunzi iyo ziri ibibazo zifite. Baba bakwiye gukora ibikorwa vyerekana yuko ku vy'ukuri bakunda ku vy'ukuri umurundi n'umurundi kazi wese ahari, kandi ko bitayeho kazoza k'igihugu, kandi ko bitayeho n'isura igihugu gikeneye kuba gifise mu mahanga. Ariko ivyo byose ntibiba. Gusa ikibazo cy'u Burundi dufise nuko hari audio mu mwanya nza gukora, video mu mwanya nza gukora y'ibibazo u Burundi tugifise. Ni uko unyene Burundi twavangiwe, usanga haguma hari amakimbirana adahera kubera ko abanyamahanga baba mu gihugu cyacu ari benshi. Rero iyi video ndageje ngaha, mwese ndabasezeye. Kora subscribe, bandanya gusharinga, tanga ama commentaire, hanyuma mubandanye no kuza murakurikirana video mba narungitse ku murongo. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Bye.